Ndabamukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Inkuru Ndende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakora amatohoza muri rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni itekano munezero ntangere ry'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Inkuru Ndende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza muri rurimi rw'ikirundi. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu, amakuru cyane agiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Hari ibibazo abatuye mu ntara nka komine yigenga bari kwibaza ngo nimba koko komine yigenga ngo nireke kwigenga kuko ngo ku gicapo gusa ngo yigenge no mu by'ubutunzi. Ibyo bikaba ari bimwe byashikirijwe n'abanyagihugu. Turaza kunyarukira kandi no muri ndondeza aho umwaka ugira uhere Elifanse niyo ngabo atazirwa atawuzi iyo yashizwe Jile Ndayishimiye. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho ku buryo bw'indonido tumukorere ndondeza. Naho kandi ngo indongozi zubahiriza amategeko ngo kandi nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko naho yoba ari umukuru w'igihugu. Amategeko ngo araba bose, ngo ubutegetsi ntibushobora kurenganya abenegihugu, ahubwo ni indongozi zihagarariye ubwo butegetsi nizo zishobora kurenganya abenegihugu. Nabyo turaza kubigarukaho ku buryo bw'idonido, turabiri hamwe ku byo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije. Turanyarukira kandi muri Rumonge Burunga, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije ku mugaragaro musanteri wa komine Rumonge. Nabyo mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka atubashikiriza. Icyo musabwa mu fyonde suivure partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiho turashikiriza umwanya n'umwanya. Reka rero ngaruke mbaye kaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Ntacana tugiye guhira kwereka aravuga ko ngo nimba komine yigenga koko ngo ireke kwigenga ngo ku gicapo gusa ngo yigenge no ku by'ubutunzi. Bamwe mu batowe mu nama ya komine Gitega bamenyesha ko ngo hari imyidogo y'abaremyi ngo bashoye ikawa ndetse ngo na bamwe mu bashoye ibigori ngo koko ngo batebye ngo kuronswa agahembo ngo kabo kugira ngo bikemurire ngo mu byo ngo bakeneye. Aho ngo bakagira ngo bati nimba komine yigenga koko nireke kwigenga ku gicapo gusa ngo yigenge no ku by'ubutunzi, ihabwe uburyo igure umwimbu w'abaremyi hanyuma ngo ibarihe harikiri kare. Kubwa Honorable Generose Ngendanganya ngo ni icyumviro ciza, igikuru ngo ni ukuvugana na leta. Komine ikarondera abagwizatunga ngo bakagura uwo mwimbu canke ngo komine ikarondera uburyo ikagura, gutyo ngo igaheza ikariha abarimyi ngo kwera kugira ngo ntibacike intege. Ico ciyumviro kandi ngo gikwiye kuzoshikirizwa. Bashikirije kuri uyu wa mbere Gitugutu 2025 Igitega mu biganiro inama nkenguzamateka iriko iratunganya ku batowe n'abarongoye ibisata bitandukanye mu makomine. Muyandi makuru kandi ngo indondeza muyandi makuru kandi umwaka ugira uhere Elifansi niyo ngabo atawuzi iyo yashize Jile Ndayishimiye.
muri Munyonyo 2024 Elizfani niyo ngabo yari arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Uko kwezi niko nyene Jules Ndayishimiye yamunyurujemwo n'iperereza i Bujumbura. 2024 ni umwaka Elizfani niyo ngabo yakozemwo amororerwa mu kunyuruza indiri z'abarundi batigeze basubira kuboneka kugeza uno munsi. Alifansi niyo ngabo cari igihangange cakora ivyo tishakiye mwipereza tishimikije ubucuti bwe na Angeline Ndayishimiye umutambukanyi umupfasoni w'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye. Nuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu muri uyu mwaka wa 2025 Elifansi niyo ngabo ngo yahavuye ahumirwa n'igitoro kitari gike yagiye araka mw'izina ry'umupfasoni umukuru w'igihugu c'Uburundi Angeline Ndayishimiye hanyuma akaja kugidandaza mu Kenyegero. Niko gukurwa mu mabanga yarimwo. Kunyuruza canke kwica abarundi ntaco bitwaye mugabo ukoze ku gitoro ca Ndayishimiye uba wisema. Amatwi adusumira Alifansi niyo ngabo yoba aherutse gusubira guhabwa amabanga mwipereza naho tutaramenye neza ico ajejwe. Abamubonye baravuga ko ubu yasubiriye kugendera imodoka iyo mwipereza communauté double cabine yera ibiyo bitabonana. Uwomenya amakuru yiwe mashasha yodusangiza. Jules Ndayishimiye ninde? Ntituraronka umwidondoro ukwiye Jules Ndayishimiye. Abamuzi neza badufashe ivyo tumaze kumenya ni ibi bikurikira. Amakuru dufise avuga ko Jules Ndayishimiye avuka mu Mugara zone Gatete komine Rumonge mu ntara ya Rumonge yahahora. Dufise kandi ko yize ibijanye n'umuyaga nkuba. Jules Ndayishimiye kandi arubatse afise umwana. Urugo rwiwe ruri mu Kanyosha. Mu bya politike dusubiye dufise ko Jules Ndayishimiye ava mu muryango wigeze kuba wahongeye mu Rwanda no muri Tanzania. Jules Ndayishimiye yarabaye kandi umugwanyi wa Paripehutu FNL mu nyuma aba munywanyi akomeye wo mugambwe FNR wahavuye uvamwo SNL. Jules Ndayishimiye kandi avuga ko yari mu bari begereye cyane abatorwasa. Muri Nyakanga abatorwasa yanyegera inyuma y'amatora 2010. Jules Ndayishimiye avuga ko ari we yazanira abarwanyi ubutumwa bwanditswe bwa agatorwasa ahita akazana ya makasete y'ubutumwa bwa Rwasa yahora acisha mu maradiyo atandukanye. Muri 2015 Jules Ndayishimiye ari mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza inyuma y'imyiyerekano yari yigeze gufatwa arapfungwa umwaka n'igice hanyuma ararekurwa. Azwi nk'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Inyuruzwa rya Jules Ndayishimiye. Amakuru dufise nuko Jules Ndayishimiye yafashwe na Elifansi niyo ngabo muri Munyonyo 2024. Yafatiwe hafi y'isoko rya Kotebo afise ivyuma byo gushira amatara mu nzu. Ico gihe Jules Ndayishimiye yahamagawe n'uwo bafata ko ari umugenzi. Yamuhamagaye amubwira ko ashaka ko amushirira amatara mu nzu. Ahageze
yacakiwe n'abapolisi bagendanira Elifasi niyo ngabo bamuterera mu modoka barajana. Kuva ubwo umuryango wa Jules Ndayishimiye nturigera gusubira kumukubita ijisho. Abaryango bararondeje hose barabura. Makuru barafise ngo ko yatwawe n'iperereza ariko ntibazi iyo yamushize. Ntidufise itariki nyezina yafatiwe ko uwo yimenya yodusangiza ubwo butumwa. Mu kwezi kuza umwaka uzoba ukwiye Jules Ndayishimiye anyuruje uwo mugenzi. Naho indongozi zubahiriza amategeko kandi ngo nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko, naho yoba umukuru w'igihugu amategeko ngaraba bose. Ubutegetsi ngo ntibushobora kurenganya abanyagihugu, ahubwo indongozi ngo zihagarariye ubwo ubutegetsi nizo ngo zishobora kurenganya abenegihugu. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi niko yashikirije. Uwo ni umuco watanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu birori byo gushikiriza musitanteri wa komine Rumonge Minani Augustin byabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru ca komine Rumonge. Minani Augustin byabereye nyine ku kibuga cy'umupira w'amaguru ca Rumonge kuri uyu wa gatatu Nyakanga mu gitugutu y'umwaka, maze byitabirwa n'abenegihugu itsinzi. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye musitanteri wa komine Rumonge kwirinda gushaya ku ubenegihugu ngo nivyashika aze abasabe ikigongwe. Kubw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abenegihugu ngo nitegeko mu rugamba rwo kurwanya ubukene ndetse no gushika kwiterambere rirama, mu gihe kandi indongozi nazo ngo ari intwazangabo muri urwo rugamba. Kubera iyo mvo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atera kamo abanyarumonge gutonda urugamba bagasenyera ku mugozi umwe. Aho kamo kandi umukuru w'igihugu yagashikirije kakiriwe na musitanteri hamwe ndetse na buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mbonimwibuka, kuko ngo mu majambo bompi bashikirije baha ikaze nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bamenyesheje ko bamaze gukora inama n'indongozi ngo baraheza biyemeza gushira kuri ico cose coza ngo kibacamwo imigwi ngo maze ngo bashire imbere inyungu za komine Rumonge, intara ya Burunga n'igihugu muri rusange. Hambavu y'indongozi zitandukanye muri iyo komine ya Rumonge mu ntara ya Burunga ndetse no ku rwego rw'igihugu zitabiriye ibyo birori, hari n'umugwi w'abadagi baje bava mu gisagara ca Papeborho gushikira musitanteri. Twibuza kandi ko igisagara ca Rumonge iheruka kuvukanishwa n'igisagara ca Papeborho, amasezerano akaba yatewe ko umukono kuwa 29 Nyakanga uyu mwaka, nkuko amakuru dukura turuguruga n'undi abishikiriza. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru y'ibiganiro twashikiriza kuri iyi saha. Dusuzere ngaha, tuza gusubira mu makuru raza kwa Yisco mu bigo byonda suivre pakataje s'abonner kugira ngo tujye tubana amakuru y'ibiganiro bya minsi yose tubandanye gushikiriza kuri nkoresha ko yayi mukuru cyane muri Dende ya Sange TV, ishene ibashikiriza amakuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza muri rw'ikirundi. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangire yo kuba twari kumwe namwe bamwanyi bacu mukunda kandi mukurikira amakuru y'ibiganiro tubandanye gushikiriza amakuru y'ibiganiro yabigezweho kandi biba byakura amatohoza muri rw'ikirundi. Reka nkengurukire abarukuriraga bari gene hatandukanye mu bisagara bitandukanye mu zone zitandukanye,
abari mu bihugu bibanyi bitandukanye mwakuye kuri mwese ndabashimiye ko bane kumwe natwe reka dusubira amakuru yacu ngaha tuza gusubira mu kuraza kuba ayezweko